Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ntombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye ko bageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka nene ko biriko biravugwa mu gisata ca politike. Na makuru tuza kugaruka cyane kuri Pierre Claver Mbonimpa ndetse na benshi mu banyepolitike batandukanye yo abari mu mabanga ahambaye cyane mu gihugu ndetse n'abandi bayavuyemwo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Petero Claver Mbonimpa aravuga uko Willy Nyamitwe yari agiye kumuhohosha mu bitaro polyclinique mu gihe yari ahejeje kuraswa nkuko tuza kubigaruka ko muri iyi ntahe. Ni byinshi tuza kugaruka ko vyatangajwe na Petero Claver Mbonimpa. Ivyo akaba yarabitangaje mu minsi iheze ubwo ariko aragiranirana ikiganiro chatunganijwe na Renor Butari kuri X yahoze yitwa Twitter. Ufyone subscribe canke sabone rero niba utari wafyenda kugira ngo utoje ucikanwa n'ivyo dushikiriza. Pierre Claver Mbonimpa arongoye ishiramwe APRODH riharanira agateka k'abanyororo avuga ko ambasaderi Willy Nyamitwe ari mu bantu baje kumuhohosha mu bitaro polyclinique mu gihe yarahejeje kuraswa mu mwaka wa 2015. Hari kuwa gatandatu igenekerezo ya 14 Nyakanga uyu mwaka wa 2024. Pierre Claver Mbonimpa yahoze arongoye ishyirahamwe APRODH riharanira agateka k'abanyororo yamenyesheje ko inyuma yo kuraswa mu mwaka wa 2015 Imana igakinga hari umurwi warurongowe na ambasaderi Willy Nyamitwe wagiye kumuhohosha aho yararwariye mu bitaro polyclinique. Nkuko rero yabishikirije kuri Space, ikiganiro cyatunganijwe na Renor Butari nkuko nari mpejeje kubageza ko kuri kurubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter kwigenekerezo ya 14 Nyakanga uyu mwaka wa 2024. Yavuze ko amaze kuraswa yaciyajanwa mu bitaro polyclinique kuvurirwayo mu gihe abari bajeje kumurasa bari bazi ko vyarangiye. Haciye umwanya muto ngo Willy Nyamitwe yaciyazanana na Kazungu. Uyu akaba ari umukozi w'iperereza akomeye cyane, aca abasiga ku kabare k'abashinwa kari imbere ya pafe ya kera, hama aca azaho ndwariye kuri polyclinique abanyagihugu kuri polyclinique. Aha rero abanyagihugu babibonye baramukurikiranye baca babona atumbere aho ngwariye, baca baravuza induru baranamutera amabuye aca aragenda. Mbonimpa akavuga ko mu nyuma amambasaderi yaciye arungika abajejwe umutekano kumucunga. Benshi rero iyo tuvuga mutama Petero Claver Mbonimpa benshi ntibaja bibuka vyinshi mu vyamubaye ko muri uwo mwaka wa 2015 icatumye apfungwa ndetse n'ingene vyagenze kugira ngo abategetsi bahakwe kumugandagura. Muri iyi ntahe rero ndabasangiza mu vyo namenye ku buzima bwiwe, ndababwira uko yafashwe arafungwa muri Rusama mu mwaka wa 2014. Urugamba rw'abanyagihugu rwo kumubohoza rwiswe isekeza ry'urwatsi rubisi, campagne du vendredi vert, ubuhemu yakorewe n'icigwa umuntu wese yokura muri urwo rugamba. Reka dutangurire ku mateka ya Petero Claver Mbonimpa ubundi noneho urugendo rwe rwa politike narwo tuze kuza kurunyuramwo. Uyu Petero Claver Mbonimpa tuvuga avuka ku bavyeyi badasangiye ubwoko, se ni umuhutu nyina akaba ari umututsikazi. Mu mwaka w'1972 Mbonimpa yaratswe kwicwa ariko aca anyegezwa n'abagenzi b'abatutsi. Abatari bake mu bagenzi biwe b'abahutu barishwe uwo mwaka. Uru rwimo nyene rwatumye Mbonimpa ahagarika amashure. Imyaka myinshi akaba yarayikoze mu bushikiranganje bw'ubudandaji, aho ahagarukiye demokarasi ifatiye ku migambwe myinshi. Mbonimpa yabaye mu begereye Melchior Ndadaye, arazizwa kuba umunyamabanga ntayigayezwa w'umugambwe Sahwanya Frodebu. Mu bihe vy'imyamamazo Mbonimpa niwe yanyonga imodoka yarerura President Melchior Ndadaye. Aho President Ndadaye agandaguriwe mu mwaka wa 1993, Petero Claver Mbonimpa ari mu bagiye imbere mu myerekano yo gusaba ibiziga vy'umukuru w'igihugu n'abagendanyi biwe. Ni nawe kandi yahavuye yakira ivyo biziga. Mu gitabo ciwe Les Heures Début, Mbonimpa amenyesha ko ibiziga vyose vyasubijwe kiretse icajire bimaze ubute. Yari icegera cy'umukuru w'inama nshinga amateka. Kugeza ubu ntawe uzi abasirikare bamutaye.
urwimo rero rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu rwatwaye abaryango benshi ba Mbonimpa. Se yaguye mu ikambi y'impunzi mu Rwanda ico gihe, naho ibintu bitari vyoroshe. Nyina nawe co kimwe na muramu we bagandagure mu ikambi y'abateshejwe izabo mu vyegwa vya Ngozi. Ico gihe abatutsi nabo bahungiye mu makambi y'abateshejwe izabo. Mwene wabo yari yabaye mu bazibiye amabarabara inyuma y'igandagurwa rya President Ndadaye, nawe yishwe n'abasirikare. Niho rero mu gitabo ciwe Lester Debut Mbonimpa avuga neza ingene impande zose abahutu n'abatutsi zabuze ababo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu mu karere avamwo. Inyuma rero y'intsinzi ya Frodebu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu, Petero Karaveri Mbonimpa yarinjiye mu gipolisi kigenzura ikirere, imbibe, uruja n'uruza rw'abantu PAF, aho yinjiriye rimwe n'umupfasoni Denise Nkurunziza Bucumi. Uyu akaba yarabaye umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza. Mu mwaka rero w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane, Mbonimpa yahavuye ahagarikwa yagirizwa gutunga ibigwanisho atabirekuriwe, apfungirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu. Mu gihe rero yari umunyororo, Petero Karaveri Mbonimpa yarakubiswe, yarahohotewe, yongera aribonera ubuzima bubi bw'abanyororo mu Burundi. Aho mu munyororo Petero Karaveri Mbonimpa yapfungiwe mu cumba kimwe n'umusirikare yanize President Melchior Ndadaye. Bamwe bati ivy'isi n'amayobera. Akarenganyo Mbonimpa yaboneye mu ibohero niko katumye atanguza ishiramwe ryo guharanira agateka kazina muntu k'abanyororo APRODH. Ni ishiramwe ryakoze ibintu vyinshi cyane, ryarahinduye vyinshi mu mabohero y'u Burundi, riratuma hashirwaho itegeko rihana kubariza gufa abapfunzwe, torture, mbere n'igihano cyo gupfa kirakurwaho. Uyu Mbonimpa kandi imbere ko tuza kubageza ko vyinshi ku rugendo rwe rwa politiki, yaragwaniye uburenganzira bw'abagwanyi baba bafashwe ku rugamba, n'abandi banyagihugu benshi bafatwa bagirizwa ko bakorana n'imirwi y'abagwanyi. Mu nyuma President Nkurunziza ubwiwe yaramugendeye muri APRODH, aramushimira ku bikorwa vy'evyo, yongera aramwemerera ko agiye kugwanya torture mu nzego z'inyemiramabi. Aha no kongera ko kandi ako karenganyo kakorewe umuvyeyi wiwe katumye imfura ya Mbonimpa ije kwifatanya n'abandi mu rugamba rwa CNDD-FDD. Kuri ubu ikaba ifise ipete rya Lieutenant Colonel mu gisirikare cy'u Burundi. Naye magorwa rero umutama Petero Karaveri Mbonimpa atabonye, barako kugandagurwa ukiri muto, kubuzwa kubandanya amashure, kwicirwa abavyeyi n'abana, kubona indongozi mwasangiye urugamba rwa politike yicwa kakira ikiziga ciwe nyuma y'iminsi igihambwe, gupfungwa kukarenganyo inshuro zibiri, kubarezwa igufa, kuraswa, ukamara amezi mu bitaro, kwangazwa, kunyagwa amatungo yawe, gutukwa n'igihugu cawe kikakwita umwansi waco. Vy'ukuri ubuzima bwa mutama Petero Karaveri Mbonimpa ni incamake y'amagorwa y'abarundi kuva bikukiye. Mati rero ifungwa ryiwe ryoba ryaraturutse kuki? Reka tugaruke kuri dosiye yicishije benshi nga mu gihugu cy'u Burundi. Ubundi mutama Petero Karaveri Mbonimpa yarazi ko ihinduka ry'ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005 yari rihinduye ingendo yo guhonyura agateka kazina muntu mu Burundi. Yarazi ko abarundi bagiye kuruhuka. Yarumiwe rero abonye ivy'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwahavuye bwamukamwo, afatiye mbere mu kuyamiriza ubwicanyi bwakorewe aba FNL Muyinga mu mwaka w'ibihumbi 2006, ashira abone ibinyegazwa byo mwigandagurwa rya Manirumva mu mwaka w'ibihumbi 2009 n'ibindi vyinshi. Nyuma y'amatora rero y'umwaka w'ibihumbi 2010, mutama Petero Karaveri Mbonimpa niwe yashize ahabona ubwishanyi bwakorewe aba FNL bwiswe Operation Safisha. Amaraporo ya APRODH yarababaje cyane ubutegetsi bwa Nkurunziza, biza kunyuka mu mwaka w'ibihumbi 2014 igihe mutama Karaveri Mbonimpa ashize abona ibijanye n'imyemenyerezo ya gisirikare ariko ihabwa imbonera kure ahitwa Kiribahundezi mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Iyo myimenyerezo rero yari yaratanguye inyuma y'amasezerano yabaye hagati y'ubutegetsi bwa President Nkurunziza n'ubwa President Joseph Kabila mu mwaka w'ibihumbi 2011. Nkurunziza we yarabona ko bizogorana ko aronka ikiringo ca gatatu, niho kwiyumvira ikindi gisirikare ciwe azokoresha mu kugwanya abo batavuga rumwe. Ivyo bintu ni ibintu vyari bizwi na bake cyane, no muri CNDD-FDD ntivyari bizwi. Kugwanya uwo mugambi kwari ugusekana na President Nkurunziza ubwiwe. Niho rero hiyumvigwa umutegeko wo guhagarika Mbonimpa.
bamurungikira ifoto itariyo mu gihe yari amaze kuronka ayandi mafoto y'abari murantunge. Bamurungikira amafoto iyindi foto y'abari mu myimenyerezo muri Kiriba Ondezi. Iyo foto rero akaba ariyo yabaye icitwazo cyo kumufata yagezwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Hari ku munsi wa kane rero igenekerezo ya 15 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2014 isandwi z'umurango niho umwe mu barongoye amashiramwe yigenga yararongoye rimwe mu mashiramwe akomeye kandi yizewe muri societe civile. Ubutumwa yari ashiriye Pacifique Ninahazwe bwarwo kumenyesha ko Mutama Mbonimpa bagaca afatwa. Pacifique Ninahazwe ati ico gihe Mbonimpa yari amaze kwitaba inshuro zibiri muri police judiciaire ku igenekerezo y'indwi ndetse n'igenekerezo ya 12 Rusama umwaka w'2014. Aho hose rero yabazwa ibijanye n'ivyo yavuze kuko imbonera kure zari ko zirakora imyimenyerezo ya gisirikare muri Kongo kandi yari yatanze ivyemezo vy'ivyo yavuze. Hariho umutahe umusaba gusubira kwitaba ku munsi wa mbere igenekerezo ya 15 Rusama umwaka w'2014 nyene. Amakuru y'ibanga Pacifique yabonye n'uyabonanye yamuhaye ngo nuko Mbonimpa yitavye yari guca afatwa. Muri iyo myaka ngo vyari bimaze kumenyerwa ko umuntu ashoboye gukinjura gato mu mushuhira w'ibihe ubutegetsi bwa bushaka kumufata iyo ngingo yaheza igahebwa. Aho kuwa kane rero uwo mukuru w'ishirahamwe Pacifique uti aho kuwa kane uwo mukuru w'ishirahamwe twabonanye yarambwiye ko ari ishirahamwe rifasha abaharanira agateka ka muntu yari yatumiye Mbonimpa mu nama muri Kenya, ariko ko yari kugendera iryo joro nyene mu gipolisi hari kwitaba umushingwamanza wiwe. Pacifique uti sinamenye neza nimba uyu mugenzanje muri societe civile yaraje kumenya makuru koko canke yaraje kumviriza ko hari ikindi nohava nkora canke ko hoba hari abandi baba bariyumviriye ico bakora cyo gutabara Mbonimpa. Kenshi ngo umuntu yarakunda kumbaza ivyo abaserukira ibihugu vya mu Burundi bavuga ku bibazo bitandukanye. Kuva mbonye uko yigenjeje mu myerekano yo kugenekerezo ya 8 kwezi kwa kane umwaka wa 2011 nari nsigaye nitondera cyane ivyo ambwira. Pacifique uti uwo murango ico nagerageje kuvuga cyose ko twogerageza yaca mbwira ko bagejeje kugitegura ko ataco tuma mpagarika umutima. Twavanye numva ampumurije. Isaha 3 z'umugoroba munsi nyene uyo mukuru w'ishiramwe twarahuye nsotse restaurant imwe mu gisagara ca Bujumbura nawe ayijemwe acambwira ngo ndafise ubwoba wa muntu hava afatwa. Sinatahuye ahavuye ubwo bwoba bushasha kubera nari naherutse ampumuriza ku murango ko vyose vyifashe neza. Pacifique uti naramubajije ko afise amakuru mashasha ariko ntayo yampaye. Narambwiye ko noza guherekeza Mbonimpa agiye ku kibuga c'indege kugira ahagize igishika tuzobe tubona. Yambwiye ko bidakenewe ko njewe nza ahubwo ko we aza kumujana kandi ko bazoba bafise abapolisi gushika aho nta kibi nabibonamwo. Isaha 8 y'ijoro rero wa mukuru w'ishiramwe yarampamagaye ati wa mugenzi wacu baramufatiye ku kibuga c'indege ingo duhure kuri police judiciaire niyo bamujanye. Muri jewe ibibazo vyari vyinshi cyane. Iryo joro ryari joro ribi twaratinya ko Mbonimpa ashobora kwicirwa mu gasho. Pacifique Ninahazwe abandanya avuga ko kuri police judiciaire bahuriye ari benshi aho bumviye amakuru y'ivyabereye ku kibuga c'indege. Uti ibintu byose byari byagenze uko byari biteguwe. Mutama Mbonimpa yari yagiye ku kibuga c'indege ajanye n'umwe mu barongoye amashiramwe yigenga. Bashitseyo uyu bajanye yabanje gusoka araja kuraba ko hari igiteye amakenga. Aranavuga n'umupolisi yasanze ku muryango. Hanyuma aragaruka arabwira Mutama Mbonimpa ko atakibazo kiriho. Mutama Mbonimpa yapfuye gushika hamwe mu muryango aca ahagarikwa na wa mupolisi nyene. Kumbure abapolisi bari banyegeje intumbero bafise uyo mugoroba. Pacifique uti nta cyemezo na kimwe mfise ko uyu mugenzi wacu muri societe civile yoba yaragiye ku kibuga c'indege abizi ko Mbonimpa aza gufatwa. Gusa ico ntazi n'ingene igipolisi cari camenye ko Mbonimpa aza gusohoka igihugu mugoroba ku buryo gica kimutegera n'ingene kandi uyu mugenzi wacu yaramenye ya makuru yampa isaha 3 z'ijoro ko Mbonimpa ashobora gufatwa ku kibuga c'indege ariko akampumuriza ko bidakenewe ko ndabaherekeza. Buke rero kugenekerezo ya 16 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2014 Mbonimpa yarajanywe kuri parike ya meri ya Bujumbura. Abantu benshi baraje kumushigikira n'abarongo y'amashiramwe yigenga batari bake niho biriwe barindira ingingo ihava ifatwa.
Ingingo y'incamugongo rero yahavuye isohoka. Mbonimpa ajanwa ku mugoroba mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Imfungwa rya Mbonimpa yari inkuru y'incamugongo ku barundi benshi cyane. Abanyororo mu Burundi bari babuze ijwi ryahora ribavugira. Abarundi barenganywa, bari batswe intwari itarya umunwa, abana n'agateka kazina muntu nabo bari batswe kiremesha. Mu gice kigira kabiri tuzabageza ko vyinshi bitandukanye mu vyaboneye mw'ibohero, ingene hadutse isekeza ryiwe ryiswe wa gatanu w'urwasi rubisi, campagne du vendredi vert, ndetse n'abandi benshi baza muri iyi dosiye yiwe. Ufyonde subscribe canke sabone rero niba utari wafyenda ko kugira ngo utojikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa. Bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi yo abaya bari ko ravugwa mu gisata ca politike, agateka kazina muntu, imigenderanire n'andi makungu, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye babiriko biravugwa irino nga mu gihugu cy'u Burundi. Nandi menshi turiko turabategura nimuze gucikanwa n'umuhuza TV Imana iba hezagira ibikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.